Ishirahamwe SOS Burundi ryasohoye itangazo ku bijanye n'uko amatora y'abashingamateka hamwe hamwe n'abajenama b'amakomine yabaye kuri uyu wa kane igenekerezo rya gatanu ruheshi mu mwaka wa 2025. Ayo matora yaranzwe n'ubusuma no kutisanzura aho gukurikiza amatora ajanye n'intwaro rusangi mu ntara zitari zike. Aho tubavuga nko mu ntara ya Bubanza, Gitega, Makamba, eka na Ngozi, abanyagihugu bategetswe gutora ku nguvu. Imbonerakure zo mu mugambi CNDD-FDD zarirukanye abari baje bararikira amatora batavuga rumwe n'ubutegetsi, bateye ubwoba kandi abari baje gukurikirana ingene amatora ariko aragenda bashaka no gutana mu mitwe. Iyo nyifato ikaba itabereye amatora nyakuri kandi arangwa n'umuco. Ibimenyetso bindi vyinshi vyerekana yuko abantu benshi batoye incuro irenze imwe, kuzibira amasandugu y'amatora, gutorera abandi ku nguvu, eka no guharura amajwi bidaciye mu muco, gukumira indorerezi. Utwo tunenge twose twerekana ko amatora atabaye aciye mu muco. Ikindi ishirahamwe SOS Burundi ryashoboye kumenya nuko abamenyeshamakuru barenga 150 bari bashizwe mu runani rw'amaradiyo, ibimenyeshamakuru vyandika, bari bahagarikiwe n'ubushikiranganji bw'utumatumanako amakuru, ubuhinga bwa none n'imenyeshamakuru, bahawe amategeko atajanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Vyatumye bamwe muri bo bagira ingorane mu bijanye n'ingene bamenyesha amakuru abanyagihugu, aho bahawe amategeko yo kutavuga utunenge babona. Ishirahamwe SOS Burundi rikaba risaba irekurwa ryihuta ry'umuntu wese yafashwe agafungwa kubera ayo matora. Ishirahamwe SOS Burundi risaba gukurikirana abakoze ayo manyanga yose yo mu matora, eka n'abahohoteye abandi ku munsi w'amatora. Gutesha agaciro ivyavuye mu matora, na cane cane aho hose hibonekeje utunenge twinshi. SOS Burundi irasaba kandi amatohoza ahagarikiwe n'amakungu ku bijanye n'ivyakorewe mu matora. Dusozera dusaba amakungu cane cane ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika, ishirahamwe ry'ibihugu vya Burayi n'ibihugu bigize ubumwe, n'ishirahamwe rigize ibihugu biri mu karere k'ibiyaga binini, cane cane kandi n'ishirahamwe ONU, yuko batokwemera ivyavuye muri aya matora. Amatora yaranzwe n'ubunenge bwinshi, amatora atubahirije ubwisanzure bw'abanyagihugu.